bitanu rero nabacanguriye kuri uno munsi nizeye ko mwitega bibiri hanyuma baza gukenera insiguro baraza kumbaza aho ingwe iteretse intama ntizivumba akanyoni kazwi n'Imana karika ku mutego akari mw'irariro kabura bakararira amate y'umukeba ntiyirabuze ikirezi ndabona bariko baramwenyura kandi ni vyiza hakunyagirwa n'ijambo unyagirwa n'imvura igishika mutima gisesabuza cihoreye igitazi c'impene gihungira urupfu mu ntama inginzo ikingira umukanura no ku munsi wabwo impyisi iramirabitwa ubabazi wawe ubabara kabiri ubwoba bw'ikirenga buvyara ikinyoma umuryi w'ubuki ntamenya umuriro w'inzuki usaba Imana uhagaze ikaguha ibigusiga ushaka gukinda ntabura ibihunda utazi ingwe ayivugira ibicura murakoze. Uyu ni Zeno Manirakiza. Aha rero akaba yariko ashikiriza imwe mu migani aheruka gutora. Ibi rero akaba yabikoze mu kiganiro yahaye amenyesha makuru aho yariko rero ashikiriza igitabo aheruka kwandika ahanini kikaba kigizwe n'imigani ishika ku majana 8. Muhava mwibaza muti none mu guca imigani ko bahora bavuga bati twasigiwe n'abasokuru. Muti Zeno Manirakiza nawe tuzovuga yuko ari umwe mu basokuru. Reka rero twumvirize ico abivuga ko kuko mu nyuma yaho yariko ashira ku mugaragaro iki gitabo yahavuye aha ikiganiro amenyesha makuru aho yagize ati muti mbe umwanditsi yanditse niwe nyene yisuzuma none niwe yisuzuma cyangwa abantu kugira bemere ibyo yanditse ubwo ntibobanza kubicisha ngo ijisho bakagishwa bivuze bakabona aho byandika. Ni ikibazo cyiza cyane kuko ndabizi rero umwanditsi yandika ibyo akuye mu mutima wiwe, yandika ibyo yatohoje kandi birimo ukuri honyene. Umwanditsi ntashobora guhubisha abantu kirazira. Kiranoneho ntawe yadukiza ngo ndabaye umwanditsi. Hariho n'amashure kumbure amenyereza abantu kwandika kugira ngo abantu bemere ibyo yanditse. Hambere hahise tugikora ivyitwa memoire, warabanza nyene ukereka abigisha bawe ko uri gukoresha ubuhinga buzwi ku isi yose, bakabona kwemera ko ibyo wanditse bishobora kutabona. Umaze kurengana iyo semo gusubira kubaza umuntu umwe uba wararonse uburenganzira bw'uko wandika ibintu abantu bakabisoma. Hariho rero n'abandi sinobita abanditsi b'ivyanduka, novuga ko arabererwa les autodidactes, uzubona yanditse kubera yumvise ijwi ririko riramuhamagara kandi agakora ibyo yumva wenyene umutima umubwiye. Hariho n'abanditsi bo muri Afurika dusanzwe tuzi n'abanihenze muraza kunganira witwa Ousmane Sembene, ndazi neza ko ari autodidacte, yaranditse ibitabo bitari bike Roma kandi birigishwa mu mashure yisumbuye ngira ngo na kaminuza hamwe hamwe. Uwo ni uwo mvuze wenyine. No mu Burundi bariho bandika ngo batarize uretse za kaminuza kandi n'ibisanzwe iyo bandika ibintu bitumbereye kubinyerekeye. Jewe maze guca muri ivyo vy'ubusuzuma kenshi none ubu naramenyereye
singisuzuma ngira ngo muri kumubaruka mwovuga ko ubundi wanditse yiyemera mugabo si kwiyemera bimwe byo mu Burundi byo guca wishima ku bantu ndizeye cyane ko ibyo nandika atari byo kugurisha abantu kandi ko ari uri kuzima kubera kandi natiwe ndizeye cyane ko aragomba kwibanga gushikaho rohemukira Uburundi n'abashinga cyane murakoze. Ikibazo gira kabiri warafashije urwaruka kandi ibintu byinshi urwaruka rukoreshwa no mu matora ndetse barakoresheje ariko mu nyuma abarukoresha ntibabwibuka. Icyo nabivuga ko nuko naciwe ndabibona gutyo kandi narabyanditse cyane isa n'uwerekana neza ko urwaruka rurundi simbu. Hariho n'umwihwezo nagize ngira abize psychologie de l'enfant et de l'adolescent baramaze kubitahura ariko narabyanditse neza urwaruka ruba rugeze mu myaka mibi amaraso bararushuhana n'utazi ibyo ari byo rugaca rukora iby'amaraso avuze ku buryo rero kandi hasi iby'umunwa abakuze nibo twotatira cyane bareke gukoresha urwaruka ibintu bibangamira amahoro yabo be n'amahoro y'igihugu kuko sinzi ko murabibona iyo rugeranye ko abo bakunze gusubira kubabona iyo baciye urwaruka rusigara rurahota ariko bwonyene ndetse n'ibyo baba bariko baraharanira cyane cyane mu matora urwaruka ntirurohabona n'akamanyi kikaba ari ikinyoma cambaye ubusa kwemerera umwana w'imyaka 16 18 ko buca babura amatari cyangwa umusitanteri cyangwa umushinga amateka ntibishoboka ntabwo byakabonetse. Rero icyo novuga nuko atari byiza yuko urwaruka ruba ikiraro cyo gushikira inyungu abakuze baba barondera ngira ngo ibyo birumvikana kandi ndazi ko mukunda kurushiriza mu biganiro ndazi yuko ibyo birangira ko cyane. Iki gitabo rero kirabigaruka ko cyane kereka urwaruka batakujana nyabahoro kandi noneho nubwo rwaruka nyene iyo rumurikiwe neza ruvamo indanga n'intwari be n'intore tubibona iyo hageze nk'amahiganwa abera mu gihugu cyacu mu makungu n'Uburundi bukaryoherwa cyane kuba dufise abahizi b'iteka baserura idarapo ibendera ry'igihugu hakurya y'imbibe z'igihugu. Nta mazina nize kuvuga ariko ngira murabona bamwe bamwe kuva kera be no muri ino minsi batera iteka igihugu. Iyo urwaruka rero weretswe inzira nziza y'amahoro y'umutekano ruca rukoresha izo ngoga izo ntege mu gukora iciza. Ivyo nivyo iki gitabo gisigura. Uti isi yaramenyereye gukoresha sinzi ko ari umwibutsa n'imvugo ukive la pepe parage kugira muhure naho biri mu Gifaransa ni n'abaromani babivuze bwa mbere mu Kilatini si vis pacem para bellum. Bellum urabona belike niko iryo jambo itsinzogira nito bellum ni ngwano ego si vis pacem para bellum n'abaromani babitoye kuko ndabona ko aribo bazanye imico myinshi isi yisunga hamwe n'abagereki kandi icyo gihe babivuze bafise icyo babikura kuko turabona ko babaye abantu kubera baciye mu ntambara nyinshi bazitsinze bagaca baba abantu bakwiye bakaba intwari hanyuma abahasigaye nabo no muri kahise ntibanavuge. Jewe rero nabivuze kuvuga icyo gihe n'icaza abo uzosubira kugendera iyo mvugo waciye bongera bati none ko habaye amatora cyane cyane mu Burundi haca haba ingwano none amatora igihushanye c'amahoro. Ivyo kiravuge ndavyemeza
neza nkurikije inyigisho twigeze gusangira n'uwo mushinga nkawe turasabawuca kubera ivyigwa twakurikiranye vyo gutunganya amatora n'ibijanye na demokarasi. Ndemeza cane ko amatora burya arafise imigera y'ingwano canke intambara. Amatora yonyene ubwayo uyaravye yonyene ubwayo, kubera harimo ikintu citwa guhiganwa, ucumenga abantu bariko barwanira ikintu kimwe ari benshi, hagaca hakora rya tegeko ry'ibinyeshamba la loi de la jungle, ngo karuta kandi karakamira kandi umenga n'imbabazi zibage cane mu bihe nk'ivyo. Ndemeza rero yuko amatora atunganijwe mu buryo butaza buragabanya uburakari mu bantu. Amatora arashobora kuzana akarambaraye mu bihugu bitari bike, cane cane muri Afurika. Akarorero ku vyerekeye Uburundi, ngira ngo karamaze kuvugwa cane. Musomye igitabo c'umwanditsi akaba n'umwigisha wanje ndafise aho twahuriye, Laurent Kavakure, ngira ngo baravyerekana rwose ku gitabo ciwe. Haheze imyaka mike cane ashize ahabona nawe. Ibi rero si jewe nje kuvyemeza, n'ivyo kuko uravye igihe cose amatora yabaye, ni ukuri harabaye ibintu atanumwe yoshima. Ngira ngo twoshimira Imana rero naho twabonye ivyagoranye mu mwaka wa 2020, ngira ngo tubigereranije n'iyindi myaka yabaye mu matora, vyabaye bike kandi birakama ari bike, kandi turemeza ko vyavuye mu nyigisho nyinshi zahawe urwaruka n'abo dukorana bari Emerisha muri radiyo Isanganiro. Ivyo yavuze yavyemeje kandi n'ivyo, ngo mu mihana ngo womengo nta kibanza imyibutsa igifise, ngo none ngo bakwiye gukorwa iki kugira ngo iyo myibutsa cane cane abantu yimenye bihumbi. Ururimi kavukire rwubakiye ku myibutsa gusa. Imyibutsa nofata yuko ari imfunyafunyo y'ivyigwa abantu bashikako kubera ivyo baciyemo n'ivyo babona ngaha hamwe n'ahandi. Nico gituma urwaruka rumenya imyibutsa, wohamenyera ibiranga ubuntu mu bantu. Jewe rero nzobwira Emerisha be na radiyo Isanganiro bafashe kugira ngo ivyo tumaze gushikako, haba jewe canke abandi, urwaruka rubimenye, kuko ingwara mbi cane no kuhapfira. Ngo ari nguteretse ibihamba n'izivumba ngo baba bashatse gushika kuki. Ubuhinga je nshaka kubabwira ni uko umwibutsa uwo ari wo wose ubuhisiguro wabanje kubona icyo uvugiye context, ku buryo umwibutsa umwe ushobora kuronka insiguro 20 zidasa, bikava ku gihe ubuvugiyemo n'ivyo urimwo n'ivyo uri gushaka gushikiriza. Ni naco gituma nciye ntangi inyishu y'ikibazo kimwe, mbega n'iryari uzotanga insiguro y'umwibutsa umwe. Ntavyo nzogira kandi z'ubunebwe kandi z'ubwabo, hoba ari ukwononera abashaka gukoresha imyibutsa. Na twebwe usanga tuzi imyibutsa myinshi, mugabo ntituyiragura ngo tuyivugire ahariho hose. Tuyivuga iyo hari icyo dushaka gushikaho. Hariho imyibutsa ushobora gukoresha uri muri sentare mu rubanza, uwo mwibutsa ukakurokora ukava mu buroko
kandi bose bakumva neza yuko uvuze ukuri kuzima. Hariho n'imyibutsa rero ushobora kuvuga kugira ngo ugarure umuntu yiyibagiye ariko arenganya abandi canke ari muri ibi canke biriya. Icyamutumye rero atora uwo mwibutsa ngo ahirwe teretse intama n'izifumba kiri muri we, ahubwo yotubwira ico yumvise wenyene. Jewe sinza kubizi kandi mwibutsa novuga yuko la force des proverbes se trouve là. Ico wumvise, ico umutima waciye kubwira nico nyene, kubera ivyo urimo n'ivyo wabonye. Ico gituma uwo wibutsa uca wibutsa umutima wawe. Jewe nakuvuze rero nawe ntihagire ico kwibutsa, niyo nsiguro. Ndayikeza Juvenal wo mu muryango w'amahoro, wakoze cyane kuko murabona ko naramuye abakura kandi nizeye kwiraga n'abasigiye muri bandanya be n'inshuti n'abarondereye ko zikibibuka. Sindi kure yanyu iyo ndoza akanya mbura ndereye ijwi ryanje bagafasha amaproje menshi hajya ndayafise kw'ijambo naho nsa n'uwavukutse mu 2005 nari mpejeje ikiringo canje bari banshinze ca ndashikiriza ubutegetsi atanu n'umwe arinze kunkanda. None ndaryohewe ko n'uwo muryango ukiriho kandi uri gukora ibirabo baranumva rimwe rimwe ikiganiro mushikiriza kuri radiyo Mariya. None mu bihungabanya amahoro harimo ubukene. Muri ico gitabo none murabigaruka cyane kugira ngo abarongozi bo mu Burundi batunganirize urwaruka zogenda gute. Iki gitabo coba gihushije inzira mu ivyo bintu bitovuga, kuko ndabivuga neza cyane. Ivyo benshi bazi mu Gifaransa canke Icongereza je biranyohera kubivuga mu Burundi. Ndabona neza ko navuze nti mu banyamahanga bavuga ngo inda ishonje tigira amata. None wewe woyagira amahoro abantu urura ruriko rurinziye ntibikunda. Ico gituma aho ndabashimikira rwose kurwanya ubukene nico kintu ca mbere gishobora kuzanira amahoro, n'amahoro ava mu nda. None tugenda gute? Nta kundi. Kandi hariho ababivuze n'imbere yanje. Sinibuka umupapa namba ari Paul VI yaranditse mu gitabo cyitwa Masirike, ubu turiko turabiyaganira abarundi vyanditse. Yanditse igitabo Masirike cyitwa Populorum Progressisum, ngira ngo n'amajambere mu bantu. Niwe yazanye kajya kantu kavuga ngo iterambere, amahoro n'irindi zina ry'iterambere. La paix c'est l'autre nom, le développement c'est l'autre nom de la paix, et vice versa. Urumva amahoro be n'iterambere biri kumwe. Uvuze iterambere naho harimo cyane cyane kurwanya ubukene. Uvuze development cyane nico kintu bwa mbere. Nico gituma uwoza aravuga ngo amahoro yirengagiza ivyo bibazo bibangamiye ubuzima bw'abantu. Gufungura cyane cyane, kunywa amazi muzi nimwumva yani, kwambara, kuronka aho umuntu akiga umusaya. Sinavuze kwambara neza, navuze kwambara impuzu kugira ngo imbeho imare umuntu. Kuba heza si ukuvuga kuba mu nzu zigerekeranije, oya, kuba ahantu ifyisi itagukwega amaguru mw'ijoro, ukabaho umutekano mu kantu washyizeko n'urugo, naho kuba ari urw'ibirunda mugabo ukiyumvamo security, umutekano. Nivyo rero ukiyumvamo iteka ryawe rubahirije, les droits
de l'homme.